imbere ko twinjira mu kiganiro imbere ko tugira ico tuvuze turi kumwe nawe arashobora kuramutsa abakunzi bacu ba Roy TV hari benshi batamuzi hari n'abamuzi mu bikorwa bigiye bitandukanye ndanabatumira imbere yuko atwidondo imbere yuko tubwira amazina yiwe munyaragase kuri YouTube channel yiwe mushigikire mu supporting afise ko indirimbo nyinshi cyane zigiye zitandukanye hakaba indirimbo iryoshe cyane yitwa Location iraryoshe gose abajene abari en couple abantu bose bakiri bato ndetse n'abasaza kaza kubaryohera kaza kubagwa neza niyo nahisemwe muzo amaze kurimba zose je yarandyoheye nizera ko nawe ushobora kuryohera si imwe gusa yakoze indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye novuga ko abirimwo neza kandi n'ivyishimo bidasanzwe kuba kumwe nawe muri Roy TV si vyabose novuga rero yuko imbere ko twinjira mu kiganiro ngo mama ndamutera intege ndamushigikije bwansazo ndamushigikira sanzo ndazikurikira ariko nagomba sabe n'abakunzi bacu ba Roy TV bamushigikire haba kuma page yiwe yose Facebook naho nyene yitwa ni Peace. Me a location, baby me a location, location, baby give me location, yeah, yeah, yeah. You are my patient, the jungle medication, whenever situation, your whole sikene affection, yeah, begamana, uyu mwana. Konda mukunda cyane bikarenga namashaka ko yansanga buri gihe kubw'ubuzima bikanka. Wow, mwumva kandi okay, sorry. Sibo bari kumfasha. Sibo bari kumfasha umu bro. Mu bro nakubwiye gufasha ivyo bike bikenewe. Imbere n'inyuma nje n'ifisi. Rero baramfasha ivyo bikenewe hama mbwiriye ko kuri iyo question bajije ni vena kwishuri ubuzima none ubuzima ntigoroshe ubuzima ntigoroshe ni wewe wo kumenya ico kintu urimo kubera nk'ubu ana umuntu adandaza amavoka ugiye kumubaza ngo none ngo amavoka ngo nakunze location nyene umuntu wese afise indirimbo akunda kandi indirimbo zanje zose ziri kuri YouTube nta nimwe mbi irimo cause mukwandika remix kwandika jewe sijewe gusa n'abastare bakomenga ngari ya Fizo Rise uramutse kora abantu bayanditse bararenga babiri batatu rero urumva so kuvuga ngo ntushobora kugira ngo ico kintu ntaco ushoboye ariko kumenya kubaza umuntu ukuntu tugenze gute location yanditse aba bro banje nanje ndahari nkavuga ati ukuntu bimeze gute kugira kubera kwandika benshi barabyihenda ko gose kwandika indirimbo ushobora kuvuga abarundi baramaze hari imvugo mbabarira amato haro ni imvugo ubwiye umuntu nkuko direct ukacavuga ati arantuze nikindi kintu uvuga kwandika kwandika nicyo gituma ku ishuri batwigisha a i u o e Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizera ko mumeze neza habari ngaha mu Burundi cyane mu bihugu byo hanze kuri micro mukumwe na Benishu kuri kamera tukumwe na Zom turi mu kiganiro nawe bivuze ko iki aho namanda bazanira abatumire bagiye batandukanye aho twama turabira hamwe ibintu byinshi bigiye bitandukanye ubu munsi rero ni umunsi udasanzwe ndi kumwe n'umuhanzi umunyamuziki azi ku izina rya Peace imbere ko twinjira mu kiganiro imbere ko tugira ico tuvuze turi kumwe nawe arashobora kuramutsa abakunzi bacu ba Roy TV hari benshi batamuzi hari n'abamuzi mu bikorwa bigiye bitandukanye ndanabatumira imbere yuko atwidondo imbere yuko tubwira amazina yiwe munyaragase kuri YouTube channel yiwe mushigikire mu supporting afise ko indirimbo nyinshi cyane zigiye zitandukanye hakaba indirimbo iryoshe cyane yitwa Location iraryoshe gose abajene abari en couple abantu bose bakiri bato ndetse n'abasaza kaza kubaryohera kaza kubagwa neza niyo nahisemwe muzo amaze kurimba zose je yarandyoheye nizera ko nawe ushobora kuryohera si imwe gusa yakoze indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye novuga ko abirimwo neza kandi n'ivyishimo bidasanzwe kuba kumwe nawe muri Roy TV si vyabose novuga rero yuko imbere ko twinjira mu kiganiro ngo mama ndamutera intege ndamushigikije bwansazo ndamushigikira sanzo ndazikurikira
ariko nagomba sabe n'abakunzi bacu ba Roy TV bamushigikire haba kuma page yiwe yose Facebook naho nyene yitwa ni Peace, haba kuri Instagram naho nyene nuko nyene no kuri TikTok mumushigikire azogere kure cyane. Tuko turabona abaririmbyi bagiye batandukanye nk'akarero ba Bface ba Mona Warda bariko baduserukira mu bihugu bigiye bitandukanye. Uno munsi bariko babarizwa muri Belgique. Ni byishimo bidasanzwe ku Burundi n'abarundi kubona hari igihugu gishobora kuvuga ati dukeneye abaririmbyi b'abarundi, dukeneye abari baza kuturyohereza umunsi. Hari ibindi bihugu bigiye bitandukanye bisa n'abandi baririmbyi ariko bagahitamwo abarundi. Ninaco gituma rero kubiraho inguvu abandi ugwaruka batoya babo biriko birabafasha kubizamwa neza ivy'umuziki. Imbere ko twinjira mu kiganiro, imbere ko dusigurira ingene yiyumva muri no mugabo wiwe, reka ndamusabe aramutsa abakunzi bacu ba Roy TV. Ndakwakiriye ni Peace muri Roy TV. Merci beaucoup. Ndabaramukije. Ariko umuhanzi Kose nabivutse. Umuhanzi. Umuhanzi mu Kirundi azigena bazira. Sinkunda Ikinyarwanda. Sinkunda Ikinyarwanda. Sorry bazi sisubiye. Nubu ushobora kuvuga ikindi urundi rurimi ariko ndakunda Ikirundi cause ndi Umurundi. Ni umunyamuziki bazi. Mu Kirundi bacavuga gute? Avuga umurimbanyi. Umuki? Umurimbanyi. Umurimbanyi. Gisigura iki mu Kirundi? Umurimbanyi. Ikirundi. Mu muririmbi. Umurimbanyi mu Kirundi rumuririmbi. Ndagushimira cyane. Okay, ndabaramukije. Abakunzi ba ni Peace muri rusangi ba Roy TV Burundi. Naho ndakuramukije. Urakoze cyane. Mumwitegereje neza kuva hasi gushika hejuru. N'umusore yaje aberewe cyane gose, yambaye neza agapantaro ka tissu kari mu bwoko bwa Akoz. Umenga ni Akoz bebe. Allo bariko barabona hasi. Araboneka hasi. N'agashati ka long march ka blanc, n'agakarvat na ibintu filme dusa neza cyane, madrede ari twiste ameze neza. Mumwitegereje neza rero mukamuraba hari ukuntu afitanye agashusho na mvuge ubona usa nande mu banyamuziki. Ubona gute? Ubona gute? Cyane ko ndamenga sanari note sinzi abakunzi bacu ba Roy TV naho ngene mubibona. Mumwitegereje neza mura muri commentaire ndakeneye mubimbwire, sinzi ko agenda abana bijenyene nuko nabandi uko babibona. Urafitanye agashusho na note from haba mu nyambaro, haba inzobe, comportement, presque byose umenga murafitanye isano. Bimeze gute ntaco mufana? Rino jina cyo no munyamuziki nka jewe. Ariko muri wa mbere. Muri wa mbere amaze kubivuga nyine abantu bagenda basa. Nawe hari umuntu musa. Bavugi. Barahari abantu bagenda basatu. Rero rino jina numu artiste abikora neza, yandika neza cyane. Rero kubasa numu artiste nka jewe easily cause dukora akazi kamwe. Mumugenzi. Biratangaje kubona umuntu mukora umwuga umwe hama mugaca musa. Turamenyereye birasanzwe ugasanga wowe ukora iki undi nawe akora kiriya, ariko ushobora urasana nawe ariko ntibyumvikana. Hari abaza kubona muri clip bakaguma bavuga cyo kumeganira inoti ugaca usanga bariko barabitiranya, ariko bamenye ko ari ni Peace ntabwo ari inoti ni Peace. Ntaguciriyemo nta gusa n'umuntu. Wowe ushobora kuba dusa. Nje ndi umupastori. Nawe uri umwigisha. Rero urumva ko je ndirimba style turaba artiste twese mugabo style ziratandukanye. Ndagushimire cyane. Arakoze kutwidondora abatari bamuzi bamwumvise amazina yiwe ndetse n'ibikorwa asanzwe akora naho abikorera bumvise amazina yavyo, bimaze ko ubuno nyene bakivyumva bamaze kunyaragasa gushigikira. Tusimbi imbere gato hari akantu kamwe shaka kumenya. Tuko turabona abanyamuziki no musoye ko barabwira ari benshi, abanyempano biriko biva kuki biraborohera bimeze gute? Sorry. Question. Repeat question. Okay, wari kuranywa ni wavyumvise nariko ndakubaza ati muri kino gihe ca none ko turabona abanyamuziki bariko baraba benshi, abanyempano ko barakuze impano z'umuziki, byo biriko biva kuki ni keke kintu kiriko kirabenspira gituma umuziki w'u Burundi uri kurakorwa ku bwinshi? Umuziki ni kuva kera
ariko kera ntivyari uku no musi umwe arasohora indirimbo ejo uwundi nta weekend yari tutaborose indirimbo shasha biko biva kuki ubuzima buroroshe muri studio amafaranga naho agora biriko bigenda gute kuva kera muziki barawukora badutanguriye bari benshi sana hariho nabo hajya ushobora kumenya Christophe Matata ukamenya abandi mugabo hariho n'abandi utazi benshi rero n'ubu sinibaza ko ari cyahindutse cyane tala si ikintu umuntu agutegeka ni benshi ndabizi ubu kubera isi irikiriruka gose si abanyamuziki gusa usanga abapasitori ari amasengero na hepfo ari sengero amasengero ni menshi abarimvye turi benshi abafootballer ni benshi abakinyi b'amafilme ni benshi ni isi ni ku muvuduko rero kwico waravuze ngo ntivyoroha muri studio ntibyoroshe n'ubuzima ntibworoshe ariko cyambere ni kumenya ahubwo ivyo bintu urimo tu nta bintu na bimwe vyoroshe umurimyi uzomubaza arakubwira umuntu adandaza amavoka arakubwira rero no muziki ntabwo challenge ntizibura muri journalisme sorry ibintu vy'ikirimi cy'ibinyamahanga jewe ndakunda muravuga n'ikirundi rero mu mwuga wanyu wumva biroroshe bimeze neza gose rero mu buzima bwose izo challenge zitabayemo ushobora kuba wewe tukiri ngaho gato ni plus duse nk'abasubira inyuma uno munsi uri kuravuga yuko niho isigeze ni nayo mpamvu muko murakora cyane mwese mu bintu arimwe arashaka kuba ku mwanya ashaka kuba update kavuga ati kankore cyane nge nahabona bana kabageze canke ndanaharenge ariko uno munsi abantu benshi baca bibaza mbega kugira ngo umenye nyezi nako impano yo kuririmba ikurimwo ubimenyera kuki hakarere dusubiye inyuma gato ukatubwira ati jewe kuri je byatanguye uku niyumva kuva nkiri muto nashaka kugera ngaha narahashitse niko ndagenda uku mbega wowe ni peace ariko yakurikirana no munsi wababwira gute impano yawe yakujemo gute jewe mva mu muryango waba artist art abacapa petit frère wanje nigere kuri profile na platform zanje zose nari kuri profile aruka kwita umuremyi yari umushafi wataye rero aho nahereye natangwe ndumudanser ndazi gutamba ntumbone sinzi kurara performance zozibona mugambi ndibaza arizo maze gukora nyinshi na Valentine DJs rero natangwe ndumudanser ndabi grand frère wanje arimba muri Mirotim niwe yamfashe ukuboko aranyereka bimwe byo ntiyokoreka byose cause muziki ni ibintu usaba amafaranga rero nategerezwa kuba jewe ibyo yanyeretse bike nka mukuru wanje n'ubutaha okay kubera naba n'umunyamuziki abari busy n'ibintu byiwe tu rero ndakora guhera icyo gihe mbumudanse ndatanga indirimbo ya mbere yitwa Tosari kuri YouTube ndakora iya kabiri yitwa Fo ndakora iya gatatu yitwa Leyanda ijya location ngira kane rero naho ngeze ndashima ntibiragenda neza cyane gose ariko nibyo gushima tu nibyo gushima rero nakazi nakamakorosha ahubwo gusa kumenya ivyo urimo tukiri ngaho nyene uradusiguriye ko ntibiba byoroshe ariko birasaba amapesi patatu turavuga bisaba discipline bigasaba kwigirira confidence bigasaba kandi nishaka ibyo byose urabifise mbega ko tumaze kubona washize ahabona ibikorwa bigiye bitandukanye karero ubwanje navuze ko uvyo nakunze indirimbo ya location abantu bashaka kumenya mbega ni we yiyandikiye ugatwe kiwe baramwandikiye agenda muri studio kuyiririmba naho bya uraje kutubwira ko kugira ngo ube umunyempano umunyamuziki birasaba ama principe atatu kuba ufise discipline murimbanye kuba kandi ufise umwete kuba kandi ikindi batubwiye ushaka ufise ngiki discipline confidence kuba ufite icizere okay tukiri ngaho nyene abaca bibaza ivyo byose d'accord urabifise ariko umuntu agaca yibaza uramaze gushira indirimbo zawe ahabona zitari zike usibye ko jewe nakunze ari rya location
bacaye bazi byose urabifise ariko mbega none kijanye no kwandika ni wowe nyene wiyandikira ubwawe cyangwa urafise abandi bakwandikira biba bimeze gute naho ntangoye ku kantu uvuze ko nakunze location nyene umuntu wese afise indirimbo akunda kandi indirimbo zanje zose ziri kuri YouTube nta nimwe mbi irimo cause Mukwandika lyrics kwandika jewe sijewe gusa n'abastare bakomeye ngangari ya Fizo Rise uramutse kora abantu bayanditse bararenga babiri batatu rero urumva si ukuvuga ngo ntushobora kugira ngo ico kintu ntaco ushoboye ariko kumenya kubaza umuntu ukuntu tugenze gute location yanditse aba bro banje nanje ndahari nkavuga ati ukuntu bimeze gute kugira kubera kwandika benshi barabyihenda ko gose kwandika indirimbo ushobora kuvuga abarundi baramaze hari imvugo mbabarira amatwi haro ni imvugo ubwiye umuntu nkuko direct ukacavuga ati arantuze n'ikindi kintu uvuga kwandika kwandika nicyo gituma ku ishuri batwigisha a i u o e rero kwandika harimo ubwenge cyane rero kubaza si bibi cause umutwe umwe ntiwigira inama hari abantu mbaza bari hafi yanje aba bro n'umusi ndabazuye ejo nkabazuye kugira ndonke ikintu nkeneje yewe kubera ndirimbira abantu ushobora gukunda haro benshi bamaze kumbwira bakunze izindi gukunda rero indirimbo ni choice y'umuntu akumva uvuza akantu nyene kagukoze ku mutima kagati rero kwandika ndabaza sinkunda gukora ikintu ndashobora kubikora ni bon ariko ndakunda kubaza abantu cyane gose mbere ko tubandanya ndagusabe gato uyiducishirize ko uyiririmbe nimba jarandyoheye irashaka no kuryohera abakunzi ba Roy TV Me a location, baby, me a location, baby, give me location, yeah, you are my patient, the jungle medication, when all the situation, your whole sickness affection, yeah, begamana, uyungana. Konda mukunda cyane bikarenga namashaka ko yonsanga buri gihe kubw'ubuzima bikanka wow mumva ko indirimbo iryoshye cyane nkitangura nababwiye ngo uryohera ngo abajene n'abari yankubye ariko ni kuri bose n'abasaza karashaka kubaryohera tukiri ngaho nyene uratubwiye ko wagiye ufatwa mu mugongo n'abablower ariko uvuza abablower ntiwapressure ahantu cyane bibaza mbega ni pisi bimeze gute ariko afashwa n'abablobo mu nda y'amaraso canke ni management iwe bimeze gute kuri urwo ruhande nawe na management ifise nta muntu amfise ni nagusiguriye no muntu ushobora kubaza ni bro wanje tuvana mu maraso okay tuganira nkamubaza nyene nka mukuru wanje tukubera we yabitanguye kuva kera nyene umuntu ashobora kubaza ikintu naho batari ntari muto yiwe benshi amabaza umubajije umuntu arasobanukiye umuziki rero nyafashije nkuko afasha n'abandi pana ku buryo bw'amafaranga no iyo message nyene ziri ashobora kubwira ati imyandikire ahantu bimeze gute studio quality kubera bayabitanguye kare ni nk'abandi umuntu yagutanze mu mwuga ushobora kumubaza akantu akakubwira hari n'abakubesha benshi bama batubesha ariko bro wanje bitwa nikitwa arimba muri mirotimu rusange rero yamfashije apana ngo umutoyi wiwe kubera hari n'abandi ushobora kubaza bakakwishura mugabo ni mukuru wanje arabikora ibyo bintu bike bishoboka kubera ntiyamfasha byose tukiri ngaho nyene ntaguciriyemo gato uradusigaye ko ari blower w'amaraso kandi no musiga ngo utera imbere bisaba umuntu wahafu usaba impanuro kagufata mu mugongo bitari mu mafaranga ariko kagutera ivyimvira ariko uno musi naho ibintu birazimvye muri studio meme ni photo na mafaranga menshi
kugira ngo umuntu agufotora ifoto imwe canke zibiri ubanza gukora mu mufuko ukamuha amafaranga. Imagine indirimbo nayo kugira ngo ukore clip yose igahera, uburyo bw'amafaranga naho bigenda gute? Uburyo bw'amafaranga, amafaranga nyene araronderwa ariko ubwa mbere ni ya confidence nakubwiye, confidence, discipline, abantu rero bamaze kuba bahari n'ibintu bica biza. Rero ku ruhande rw'iwanje nk'ubu tuyaga ni jewe imbere n'inyuma, imbere n'inyuma ku buryo bw'amafaranga ni jewe menya kubera ari ubundi buzima umuntu abakora biri behind simaka abantu bamenye, ariko utegezwa gukora ico kintu ukeneye audio nk'ijya arantu hayo nka 500 audio rya video urayibona ngene byarantwaye nka 1 million cents, ariko Imana yarabibayemwo ndashima ko byagenze, ntibyari biri sawa cyane mugana ubundi buzima ntibworoshe ariko byaragenze neza. Tukiri ngaho nyene novuga ko utaduhaye umuco bihagije, kuko hari abantu benshi bagukurikirana uno munsi bakibaza, ndetse batoya bawe nko nawe gufashwa na bakuru bawe bakavuga ati turashaka kumera nka ni peace, abo mu muryango iwanyu cyangwa ndetse abafanzi bawe bakavuga ati turavye ibikorwa vyiwe, turavye aho bigeze, icompa nkamera nkawe. Ariko uno munsi babwira ngo nukwigira confidence, umwe wese arifitiye icizere, ariko uburyo bw'amafaranga buragosha. Bakwigira icizere nkavuga ati je vraiment ndashaka V8, mbonye mu mama ariko ayinyonga mva ndayikunze na jewe, ariko none amafaranga yayiguze je noce ndayakura he? Turashaka utubwire nimba atari banga bigenda gute, bimera gute kugira ngo urindire 500 cy'amafaranga make, aho uvuze audio yonyene, ntwashyizemo video, ntwashyizemo ama dépenses, aho muri kumwe bakeneye gufungura, bakeneye déplacement, barakeneye agashyuka buke. Est-ce que ni plus kwigira icizere vyonyene urisiko vyava mu indirimbo nzima? Turashaka utubwire mu majambo yose turaca hejuru. Okay, sorry. Sibo bari kumfasha. Sibo bari kumfasha bro. Bro nakubwiye gufasha ivyo bike bikenewe. Imbere n'inyuma nje n'ikisi. Rero baramfasha ivyo bikenewe. Hama mbwiriye ko kuri iyo question bajije ni vena kwishuri. Ubuzima none. Ubuzima ntibworoshe. Ubuzima ntibworoshe ni wewe wo kumenya ico kintu urimo. Kubera nk'ubu ana umuntu adandaza amavoka, ugiye kumubaza ngo none ngo amavoka ngo bigenda gute, none akubwiye wewe dufate ico kintu bwa mbere utahura ko kazi urimo, apana utitaye ku buruhe ugira cyangwa amafaranga araronderwa tu. Kubera nakubwiye ko imbere nyuma ari jewe, audio ni jewe ndayiriha nyene, nagusigure ko hari ubundi buzima umuntu acamo kugira yaronke, kubera se niba urarondera urarondera ukayaronka, amafaranga araronderwa, gisa ufise amaboko Imana yaraguhezagije inguvu, urarondera ukayaronka. Rero n'uwo muntu aba ashaka kuza muri uwo mwuga, ni bwa mbere ni kwimenya ico ategerezwa mw'uwo mwuga, akamenya ati je nimba ata amafaranga, kubera hari abantu bakora umuziki wa 5000 150, ariko je gituma ndakubwiye 500 quality, sinzi uzo gufata umwanya wumviriza rya audio muri bafu, ndashira imbere quality, naho tabirenze mbafise mugabo ndakunda nkora ikintu ndi siri ndayihaye mu DJ azavuga ati imupeti na ataragera kure mugabo ibintu rero byose quality n'amahera. Hari audio ishobora gutwara na 2 million audio yonyene, rero ni sawa, niho ngera, kandi si bibi, ndashima Uwiteka. N'uwo muntu wundi agomba kuza mu mwuga, bwa mbere no kwitahura wenyene, amafaranga sinkunda kuyashira imbere gose, cause arakenewe navyo niyako arakora, mugabo abantu bwa mbere bagatahura ivyo bintu uri kurakora. Ariko zubona mu boss aje ufise tala meka dukora. Ndagushimire cyane, shimire cyane nawe wa blow bawe, nivyashika bagakurikira kino kiganiro, wumve ko ndabashimiye mu kibanza cawe, kuko ibikorwa bidasanzwe ariko baragukorera, nibikorwa
ejo twifuza ko nawe uzobikorera abandi aho bakugejeje nawe uzohageza abandi mbere ko turangiza naka kajambo kamwe canke tubiri uva ubwira abakunzi bacu ba Roy TV. Bwa mbere no gushima kuba muri ikibanza hari ibindi mwari kuba murimo nanje nari sorry hari ivyo mwanya mwampaye tu merci beaucoup neje n'umwankenera ndahari ya merci beaucoup nshimira n'abafana ndagushimira cyane shimira namwe abakunzi ba Roy TV mwakoze kudukurikira abataragira subscribe mugire subscribe mande mukakana vya Roy TV amakuru mashasha yizeyo au revoir.